Les problèmes du Congo, ce n'est pas les Congolais entre eux. Le problème du Congolais, c'est le Rwanda actuellement. Et quelqu'un qui nous provoque à tout moment, quelqu'un qui a meurtri la République démocratique du Congo, et particulièrement cette partie du Nord Kivu, qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Je ne peux que le maudire. Je ne peux que le maudire. Et demander à notre Dieu, parce que le Dieu, il nous écoute également. C'est la voix de la population. Demandez à toute cette population si quelqu'un voudrait avoir même Kagame en face. Il ne pourra pas le voir. Donc, c'est-à-dire, notre tendance ou notre intention est que Kagame puisse disparaître et laisser le Congo tranquille. L'agression de notre pays. Et vous êtes sûr que cette agression est venue du Rwanda. Moi, ce que je veux vous parler, il faut que vous changez les concepts. Au lieu de commencer M23, RDF, moi je ne vois pas les M23, RDF, je vois les Rwandais. Bref, année que nous avons capturé des Rwandais militaires et ils ont avoué réellement qu'ils sont des Rwandais qui sont sur le sol congolais. L'armée ne peut rien faire sans la population. C'est-à-dire la force de l'armée, c'est la population. Aujourd'hui, notre population soutient toujours son armée. Hier, on était avec la population de Beni, ici à Lubero, et aujourd'hui, c'est la population de Butembo. Vous êtes bien représentés, les mamans, les papas et les jeunes. Là, nous vous disons grand merci, puisque vous soutenez votre armée. Vous soutenez votre enfant de Wazalendo, c'est-à-dire la synergie des forces loyalistes et les Wazalendo. Ensemble avec notre population, nous gagnerons cette vie. Cette opération, nous gagnerons la guerre. Si l'armée n'est pas soutenue par la population, là, nous sommes dans la division. Mais aujourd'hui, c'est prouvé noir sur blanc, la population du Grand Nord, à partir de Beni, à partir de Butembo et Lubero, cette population soutient son armée pour que nous terminons cette guerre. Et nous avons l'assurance que nous terminons ensemble cette guerre. Qu'ils veulent ou pas, nous récupérerons notre territoire, puisque c'est notre territoire. Dieu lui-même a dit, aucun pays ne franchira le territoire de l'autre pour qu'il rentre vivant. Il fallait que tous ces gens qui transitent dans un territoire détruit, on les extermine, qu'ils rentrent dans les cercueils. C'est-à-dire, nous demandons à notre population. Muri no minsi hariho inkuru zinyuragiranwa hirya no hino ziciye cyane cyane ku mbuga ngurukana bumenyi mu rurimi rw'igifaransa bita réseaux sociaux, aho bazikoresha berekana amasanamu atabereye y'abasirikare barungitse mu gihugu kibanyi ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo gufasha gucungera amahoro n'umutekano muri ico gihugu, biciye mu mwumvikano n'imigenderanire myiza Uburundi bufitaniye n'igihugu kibanyi ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Abarongoye igisirikare cy'u Burundi bafashe kano kanya ko kumenyesha abarundi n'amakungu yuko abasirikare b'abarundi barungitswe gufashanya n'igisirikare ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo bahagaze neza, barangura ibikorwa barungitswemo neza cyane bakoresheje ubuhinga, ubukerebutsi n'ubwitonzi ntangere busanzwe buranga abasirikare b'igihugu cacu bahurikiye mu rwego rw'ukwivuna abansi bw'u Burundi mu ntumbero yo gutsimbataza amahoro n'umutekano muri ico gihugu kibanyi. Ico gikorwa kikaba kirangurwa neza cyane ku mpande zose nk'uko abanyagihugu bo muri ico gihugu ca Congo babigaragaza mu kwidegemvya no kurangura imirimo bajejwe atankumanzi mu burere bwose ingabo zacu zicungereye. Urwego rwo kwivuna abansi bw'u Burundi buboneyeho kano kanya kugira gwiyamirize abihaye ubuhizi bwo gukwiragiza inkuru z'ibinyoma
ku mbuga ngurukanabumenyi zicafuza ingabo z'igihugu cacu, aho atayindi ntumbero bafise atari gushaka gusasira indava inkozi z'ikibi no gushaka guhahamura abarundi bibereye mu mahoro, ndetse no gushaka guca intege ingabo zacu ziriko zirangura neza imirimo zijejwe aho ziri hose. Urwego rwo kwivuna abansi bw'u Burundi ruramenyesheje kandi yuko ruzobandanya kurangura neza imirimo rujejwe, harimwo no kugarukana amahoro n'umutekano aho hose bizoba bikenewe, rwisunze amategeko, rukongera rugasaba abasirikare aho bari hose kudaha amatwi basesa nkuyoze kenshi bakoresha imbuga ngurukanabumenyi, rubibutsa kandi kumviriza gusa ivyo ababarongoye ku nzego zose bababwira nk'uko bisanzwe bitunganije neza muri urwo rwego mu mirimo rurangura iminsi yose na hose. Murakoze. I know leaders when I see them. I also know idiots when I see them. You can imagine the combination of both of them, the disaster it is. If you are a leader and an idiot, it's a disaster, absolute disaster. It is even worse, even more dangerous, if the very people who hold the power in their hands decide that they will be, I can't afford to behave the way you want me to behave in dealing with this problem. I can't. It's life and death to me and my people. For you, it's just something you talk about, or you can call and give instructions while you are playing football or you are playing tennis or doing golf. It is as simple as that for you. But for me, just a blink at the wrong time, it's life and death for me. So I'm just saying, please also understand us and understand the people you are dealing with. We are not this same old idiots you dealt with 50 years ago. We are not. Not at all. Not anywhere near to that.